ubukene avuga ibiharuro kandi umukuru w'igihugu Evariste nta hantu bavuga ubuhinga mu by'ibiharuro canke mu by'ubutunzi. Afise abatwara banki, afise abatwara amabanki, afise abajejwe ubutunzi mu bisata bitandukanye. Abo bantu mu bisanzwe umukuru w'igihugu nibo baza kubivuga. Kubona ari wenyine ariko arabivuga, ubwa mbere akora igikorwa kitari ciwe, hama akavuga n'ibitari vyo. Kuko umukuru w'igihugu ntiyoza kuvuga ivy'amafaranga atahari ataco vyokwicira abantu, cakabizeza yuko akagomba kubemeza ko atabukene buhari. Igitangaje nuko iyo uriko uravuga cane k'ikintu kitahari, nuko mu bisanzwe ufise ico wiyose. Yizosa ko hari ubukene buzura inzara ufatiye n'ukuntu asanzwe atunganya ivy'igihugu nk'umukuru w'igihugu kuri irya ntwari ya CNDD-FDD. Kuba kugenda mu bantu bashonje urabona no ku maso. Eske abo bantu b'imishiha atari ikindi kintu imvugo y'ugufobeka ngo abankanishe nabi Bujumbura, kuko abibujumbura ngira bo bavuga batarashikayo bize ivy'ubutunzi babona ko atamahera ahari, bazi ko ayo mahera y'agaciro ko amahera yacu nta hantu ajabuka ngo aje kugura ibintu hanze. Rero arabizi muga ariko aroswa, burya ariko arasha kuri karya kajagari k'ubutunzi bahejeje bagahereza mu mifuko yabo, ubu bukaba bwarasambutse. Ariko abesha bajya bakivyemera, n'abajya nyene urabona mu maso ko batavyemera, mugabo ntako bari bugire ntibomuhinyuza. Ahubwo nkaba twiteze cane kuko turavuga ba bandi nabo yavuga ko bataduga, ubwo ntagomba ngo bahore, kuko bajyaho babivuze ati ivyerekana yuko atamahera agaciro ahari nuko tutakironka imiti. None iyo miti bajya b'imishiha ntibayikeneye, wosanga atayigishikaye. None abakeneye ajya amafaranga y'agaciro avuga ko atawuyakeneye igihugu gitunze, bya bitoro bajya abantu bavyumvise naho atako muri uwo mwanya barabakongataje ntawe uvuga ngo abihinyuze. None bajya abanyagihugu ntibazi ko atagitoro babura, bagatonda bakabeshwa iritiro ntawe kuzi igiciro caco nikibonetse. Hajya naho abibwira bajya kugira ngo abasinzirize. Rirya jambo natwe riradushikira na bamwe bazi ko atari vyo. None umushikiranganje w'ikiga ca leta ari bazana akabivuga akamwitsa. Hama ko bajya bavuze ati umunyagihugu w'u Burundi aronka ntagishika n'amadolari 300 ku mwaka, bajya ariko arabwira. None nawe yazanye ibiharuro byitwa gute? Nkere kujana uca avuga ati oya n'ikimenyamenye yavuze ngo nta 300 y'amadolari baronka ngo ntayo mukeneye. Iyo aca avuga ati ahubwo ku mwaka umunyagihugu muto ya muri mwebwe aranayarenza aronka 1,800. Ni ukuvuga zirya n'imvugo umuntu atashoboye ikintu agomba kwemeza nuko wemera ibyo ashaka wemera. Uburundi burakenye, neva wenyine arabizi, n'abamukorera barabizi. Uburundi burakenye bugakenyeshwa n'ujya nyene aje kuvuga ry'amajambo, kuko iyo abari nk'umukuru w'igihugu ashaka abahumuriza yari kubanza kwishura ku kibazo c'umuceri woshikire bajya abanyagihugu wenyine. Ujya muceri ntiwari ukiri mu mafaranga ya mvamakungu data yavuze, ariko ujya muceri bajya abanyagihugu bowukenera. Iyo abakenera guhumuriza yari kuvuga ati n'ikimenyamenya abashinwa barihenze batuzana n'umuceri, mukajewe arawujana arawugurisha kuko dusanzwe dufise ugwiriye, akabahumuriza. Abandi aho bagomba guhinyuza ko mbega bwa batunze canke bukenye, ikikwerera ko ubukenye buzura inzara nawe nyene abutinya ko buzomugirira ingaruka mbi vuba cane atari kera. Ni kujya agomba bivuga ati muvyemere. Hajya bariko avuga ati muhore, mwebwe abamenyesha amakuru muhore, naje ndabizi namwe murabizi, ariko ni muhore. Ijya n'imvugo y'igikenye, uzosubira kubivuga ejo bazoba bamuhamagaye bamubohe ati nabwiye abanyagihugu yuko ntazosubira kwihanganira uwabwira ivyo ntashaka.